Kw'ishure ryisumbuye rifise n'uburaro Don Bosco mu gisagara ca Ngozi, ikibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure bo mu mwaka w'icenda kubandanya igice ca kabiri c'amashure yisumbuye catanguye igihe c'isaha 2 zirenga iminota 50 ahahuriye abanyeshure 295 baje bava mu mashuri atandatu, ayo nayo akaba ari lycée Don Bosco ifise abanyeshure 125, Ecofo Buhiga ya kabiri ifise abanyeshure 71 bariko bakora ico kibazo, Ecofo Gakeceri iharura abanyeshure 43, Lycée Sainte Bernadette ifise abanyeshure 19, Ecofo Kinyana iharura abanyeshure 15 hamwe na Asante Primary School ifise abanyeshure 22 bariko bakora ico kibazo. Nkuko twavyiboneye urongoye ico kibanza cakorewemwo ico kibazo yabanje guhamagara izina rya buri munyeshure, aho ku ntonde habonetse abanyeshure 2 batakoze ico kibazo, bose bakaba bahoze biga kuri Ecofo Buhiga ya kabiri, umwe muri bo akaba yaritavye Imana, uwundi nawe akaba atabandanije amashuri. Baragwerekana Jean Pierre arongoye ico kibanza ca Don Bosco cakorewemo ico kibazo, yaboneyeho gutanga impanuro ku banyeshure abasaba ko bobanza kuzuza urupapuro bakorerako ikibazo ibisabwa vyose kugira ngo ntibaze babure amanota biturutse ku gusamara.